Izina ryanje nditwa Ucumi Makire, mvuka mu ntara ya Ruyigi, komine ya Gisuru. Jewe twari dufashe urugendo turi mu gukwiza ubutumwa, hama tugiye gusohora tugira isanganya. Ahantu twagize isanganya n'ahantu heza cyane, hari ku ikaburimbi, hama haca haza umuntu w'ikinga acaguma yumba imbere yacu. Imodoka ikihengamira rero ku kuboko nari nasize hejuru, kiguma rero yikurura kugeza aho ukuboko gucikira mu nzira. Hama rero baca bantwara ku bitaro kwa Magi, kuko twagiriye isanganya ahantu bita mu Rusengo. Ijo gihe nari mfise imyaka 16, sindubatse ndacyari umwigeme. Kuri jewe navyakiriye kuko mu kubaho k'umuntu n'umugambi w'Imana, navyakiriye uko nyene kandi biranezera cyane, kuko sinagiriye isanganya ndi kwiba, nagiriye isanganya ndi gukorwa c'Imana. Nico gituma n'ubu Imana igenda inkorera ibitangaza, nibi ntavyo naziga, ariko n'ubuntu bw'Imana ndetse nta n'ikingo na kimwe natanze. Imana yo niyo yakoresheje abayo, hama barafasha nkashika kwinze ku rwego. Mu muryango tukigira isanganya, mama wanje niwe yagize hahamuka, ariko nawe nyene baramuremesheje mu nyuma ararema. Hama hacabaho abantu baza barafasha kugira ngo nige n'amashure ndayaheze gushika ndayamare. Rero bagumye bamufata mu mugongo kugeza n'ubu nyene abona ko bakifata mu mugongo. Nico gituma nagumye nifatamo neza, kandi n'umuryango gumye uremye kubera ko babona yuko kumanyitwararika. Abanyeshure bamwe ntihakurya nyene muri mu bantu benshi usanga hari abagukunda n'abakwanga. Abanyeshure bamwe nyene baranyikumira, cyangwa ugasanga nyene ndababwiye nk'ikintu ati nimufashe kino kintu, usanga hari nko guca nk'imirongo kugira ngo bimenyere byarangoye, ugasanga bamwe bakavyanka. Ariko hariho kandi n'abandi banyitwararika, bagumye bancira nk'imirongo kugeza aho ndabimenye. Jewe navuga ati ni umuntu bw'Imana gusa. Jewe nababwiye ko ataruhara na rutoya nigeze shiramo, nabishatse kuva imyaka, hama kubw'ubukene mu muryango dukenye biranka ko shika ku ntumbero yiwanje. Cyangwa masenga Imana, rero Imana inyishuye mu yimisi. Jewe kweri narahantu ngiye nko kwisoko, hama umobeyera laha niwe yaciye ampamagara, papa Karaveri yaciye ampamagara acambaza yuko hariho umuntu agomba gufasha umuntu yomuhereza ukuboko kugira ngo kuze kora mu protect. Acavuga ati none byo kugwa neza. Ncamvuga ati muwamukoze cyane, kuko narabisengeye cyane nguma niyumva yuko Imana yompereza ati nanje kugira ngo nzendaronka kungeneza ndishimikiza nko ku kintu canke bikafasha nko gufata nk'ikintu, kuko nk'ubu nshitse nko ngaha byofasha gutwara kurusha uko ndabitwara no kuko kuntu. Hama rero acambwira ati rero yambwiye reka ndagufotore ndamushira nimero, ndamurunka ifoto yiwawe hamwe n'inimero, hama niyampenyisho nzoca ndakubwira. Bica bimara umwaka wose ndindiriye inyisho. Rero umugambi w'Imana aho uziye hose ni ugushimira Imana. Nanezerewe cyane, simona n'ingene noshima cyangwa ndabashimire ababikoze, kuko Imana yo mwijuru yonyene nizobahemba. Ariko ntibabihereze ngaha, ndetse n'abandi hariho n'abandi bagorewe hanje batoronka ubwo buryo bwo kugira ngo bakaronke igikoresho simbabinga. Rero ico nosaba bazi bagume bafasha n'abandi, hama Imana izibongera imigisha. Nashaka kumushimira cyane kuko yingiriye neza cyane, sifise ico nomuha, ariko Imana yo mwijuru gusa abari izomuhemba kuba yaranyiyumviriye ko hariho abandi babishatse mugabo bitakunze, ariko kuba yaranyiyumviriyeho. Imana yo mwijuru izumuhembe kandi mwongera imigisha ishirije kurusha abandi. Nukuri Imana imuhezagire, nta kintu munano muheze cyo mushimisha. Gusa n'umuryango wanje naho ntarashika, ariko mbaye ndashima nawe nyene nzomutelefona ndamubwire ngene umuryango wambwiye. Imana imuhezagire. Jewe abakunzi navuga sinigeze ndababura, ariko impamvu gusa hari igihe usanga mpura n'ibibazo, hageze yaho twavuga ati dushe umugambi mu ngiro, abiwabo b'umukunzi bace banyanga bavuga ati uwo none uzomutwara mu rugo hama gufasha iki.
rero n'ubu Imana yarampaye uwundi ariko ntituragira kuri etape yo kuvuga ati turiko turashira mu ngiro iby'iwacu narindiriye ni iki Imana izonkorera jewe sinigeze mpeba kumwakira cyangwa ngo ndikumire kuko maze gucika ukuboko icyambere natanguye mvuye mu bitaro nkumbura umwana cyane natanguye kwiga guheka umwana mu nyuma ntangwa gukora udukorwa two muhira koza ibyombo guteka gucumba ibyo byose ndabizi rero mu mutima wanyu sidagumye nikumira ahubwo gusa ego nubwo abantu munane ndabucumba oya sindigeze ndikumira cyane uretse gusa nk'umuntu anteye nk'ishavu biratuma basankariye biratuma niyanka nkavuga ati Imana ikafumikanye kirakiri kare ibyo gusa oya intama minovuga nuko gusa hari nk'ikintu kinini kingora cyane kumesa impunzi nazari zoroshe nazo nyene ndashobora kuzimesa rero niyo ntambamye kanini kuko ibisigaye byose ndabishobora uretse ibintu bakoresha nk'imbugita nko guharura guhwata ibyo bakoresha nk'imbugita n'itomati ndazizi kuzikata nere gusa nico cyonyene kanini kingora n'ibintu by'impunzi icyo nobwira abo bandi bataritahura bagenana ubumuga nkanje nuko boreka kwikumira ubonyene bakiyumvamo yuko ibikorwa byose babishoboye bamaze kwiyumvamo yuko babishoboye nta kintu na kimwe bazokora cyane kuko umaze kwishamo yuko atana kimwe shoboye umaze kwishamo mubiri wawe uhaye intege nke rero ni wawe umaze kuhereza inkomezi yuko ushobora gukora cyari cyo cyose uragikora cye byaranezereye cyane kuba narize kuko kuba menya gusoma no kwandika ni inyungu kuri jewe ko yaba ndinda no kuvuga ati nyandikira urumva ko nabagenzi babingora no kuganira n'abagenzi ariko kubera ko nzi gusoma no kwandika biranyorohera kuganira n'abagenzi biranyorohera cyane ariko gusa kubwo cyane cyane usanga ari umuntu ndinda gusega nk'Imana yompa nk'akazi cyangwa inkaronka nk'utuntu ndandaza tuwanye byo nyorohera cyane ko manza gusega amahera yo gukoresha tujya tuntu cyangwa uruko tu